Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza ngaha kuri iyi mbonesha kure y'Umuhuza TV. N'umwanya w'amakuru yandi agezweho muri uyu mugoroba kuwa kabiri ku itariki ya 15 kwezi k'umunani 2023. Aho uherereye hose ndaguhaye ikaze. Ndazi ko mudukurikira muri henshi hatandukanye kw'isi yose, turazi ko mukurikirana Umuhuza TV. Naramutsa cane kandi ndanahana ikaze abari mu gihugu c'u Burundi mu bisagara vya Bujumbura ndetse na Gitega, bwaho ni ku migwa mikuru, n'abari mu ntara zigiye zitandukanye ndabahaye ikaze. Bari mu bice bitandukanye mu bihugu bibanyi ngaha mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, bari mu gice c'uburaruko, c'ubumanuko ndetse n'uburengero ngaha muri uyu mugabane wa Afrika nabo ndabaramutsa. Sinibagiye kandi abari ku migabane ya kure harimwo Amerika, Buraya, Australia ndetse na Aziya no ku bindi bihugu bitandukanye vy'isi ariko vya kure. Mwanya rero w'amakuru agezweho turaza kwibanda mu gisata ca politike, ndetse tubafitiyemwo inkuru zibiri. Imwe iravugwa cane kuri CNDD-FDD, indi ikavugwa cane kuri CNL. Tukaza no kurabira hamwe ivyinshi biriko bivugwa cane mu gisata c'ubutunzi, aho tuza kwibanda ku ngingo nkuru zikurikira. Leonidas Hatungimana arongoye umugambwe PPD gira ijambo, akaba ndetse yarahoze ari mu bicocoro vyo mu mugambwe CNDD-FDD, avuga ko igihugu c'u Burundi kiri mu bihe vy'akaga kubera uwukirongoye Kigali we Perezida Ndayishimiye ngatabushobozi afise bwo kurongora abarundi. Hatungimana akabivuga afatiye ku kuntu we n'abagenzi be bamye bazi Perezida Ndayishimiye nk'umuntu atazi gufata ingingo, ariko kandi aya majambo yoba yarashikirije mu kuwimana aho yari umutumire mu kiganiro ubwo niki ca radio Umurisho, akaba yamirijwe n'abantu batandukanye ku mbuga ngurukana bumenyi. Mukaza kumviriza rero ivyo ubwiwe yoba yaratangaje kuri iyo ngingo. Twababwiye rero ivy'inkuru ivugwa cane muri CNL, bantu 10 bavuga ko bari mu bagize ibiro bikuru vy'umugambwe CNL bagenye umushinga amateka Marie Immaculée ntaco bakimvuna mu kibanza c'umurongozi mfata kibanza w'uwo mugambwe. Agatonde Rwasa nawe umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNL ahejeje kugira ico ashikirije kuri ivyo vyakozwe vyo kuba yasubirijwe, navyo mukaza kubikurikira ivyo Agatonde Rwasa nawe yoba yatangaje. Simon Bizimungu nawe akaba yagize ico avuga mu nyamabanga muri CNL, byose mukaza kubikurikira muri aya amakuru. Muri komine Matongo mu ntara ya Kayanza ngo bazokoresha amafaranga y'amarundi angana n'imiliyaridi 87 n'imiliyoni 200 muri uno mwaka. Hari ibintu bitatu muza kumenya kuri ayo mahera. Benshi bariko bavuga ko akwiye, abandi bakavuga ko adakwiye, abandi bakavuga ko ari amahera menshi. Byose tukaza kubigaruka ko muri aya makuru. Ndagusaba kugira ufyonde kuri subscribe canke sabone ni utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza abagenzi abe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Reka ntangure mbabwira ko hari inkuru iciye ku masonga nibara rihejeje kurwa ku mutumba Matyaza, aho umugabo batazira Kabeba canke Kajipo ahejeje gucumita umugore wiwe mu rubavu, ubwo nyene acaritaba Imana, ariko Imana ishimwe kuko yafashwe. Umama akaba apfuye asize abana 8. Imana mwakira mu bwami bwayo, turanahojeje n'umuryango wabuze. Reka rero tugere ku vyashikirijwe na Leonidas Hatungimana. Uwo muri iyi minsi arongoye umugambwe PPD gira ijambo, ndetse akaba yarahoze ari mu bicocoro vyo mu mugambwe CNDD-FDD. Gusa amajambo yoba yarashikirije ntiyakiriwe neza n'abarundi bagiye batandukanye. Yabishikirije mu kiganiro ubwo niki ca radio Umurisho ica ku mbuga ngurukana bumenyi. Ico kiganiro gikaba cari ko kirabira hamwe aho Burundi buriko bugana ku ntwaro ya Perezida Ndayishimiye, kikaba carabaye kuwa Mungu iheze. Leonidas Hatungimana avuga ko Burundi buri mu bihe vy'akaga kubera ngo ukirongoye iki gihe ari we Perezida Ndayishimiye atabushobozi afise bwo kurongora abarundi. Leonidas Hatungimana akabivuga afatiye ku kuntu we n'abagenzi be bamye bazi Perezida Ndayishimiye umuntu atazi gufata ingingo, umunyabwoba, ndetse avuga amajambo menshi maze ibintu bigaherera ngaho.
yaragize ati njyewe hamwe n'abo turi kumwe muri PPD gira ijambo ubwo twamye tuvuga nta kintu na gitoya ciza co kurongora igihugu neza twari twiteze kuri Evariste Ndayishimiye. Mbere twaranatangaje turanavuga ko ikibazo nyamukuru kuri Evariste Ndayishimiye ari uko atashobora ngo nta bushobozi afise bwo kurongora igihugu. Twebwe twari twasanzwe tumuzi nk'umuntu adafata ingingo, ahubwo twamubonamo ikintu c'umuntu w'umunyabwoba wo kuvuga amajambo menshi hanyuma ibintu bagaherera ngaho, mugabo ntafata ingingo akibera ngaho. Umukuru w'igihugu rero ngo adashobora gufata ingingo ku mukuru w'igihugu arushisha amajambo abantu avuga ku vyo basanzwe bahazaho kubitorera inyishu. Twebwe twavuga ko uyu muntu atakizovamwo ahubwo ngo urundi buzoja mu kaga. Ivyo arivyo vyose twebwe mu myaka 3 iheze ngo turushirizaho kugirira mu Burundi kuko turavuga ko Uburundi buri mu kaga. Niko Leonidas Hatungimana yoba yarashikirije ni muri ico kiganiro ugona iki ca radio Umurisho. Ivi byose rero ntivyakiriwe neza n'abantu batandukanye bashigikiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu ngendo yiwe kurwanya bakaboko ndetse n'abaryi b'igiturire, bakavuga ko ibiba byose Evariste Ndayishimiye aba yagabishije abo azokorako. Ni mu nyuma rero yo kubona ibintu bitandukanye umukuru w'igihugu yoba yarakoze, ariko kandi bakemeza ko Evariste Ndayishimiye adafite abamushigikira mu migambi yiwe yo kurwanya ikibi mu gihugu c'u Burundi. Ngo nayo bundi Leonidas Hatungimana ngo ivyo yashikirije ngo vyoba binyuranye nuko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ariko arakora. Reka dusimbire muri CNL. Abantu 10 bavuga ko bari mu bagize ibiro bikuru vy'umugambwe CNL baragenye umushinga amateka Marie Immaculée Ntaco bakimvuna mu kibanza c'umurongozi w'imfata kibanza w'uwo mugambwe. Mwitangazo basohoye kuri uyu wa mbere berekana ko umunyababanga mukuru wabo yari yahashizwe ngo asubirira Gatoni Rwasa wari bakuye muri ayo mabanga atabikoze. Terence Manirambona yavuze ko izina ryabo yasiguye ko bisunze ingingo 39 y'amategeko ntunganya mugambwe. Muri ico gihe ubu bakurira muri bo ariwe acaja muri ico kibanza, akabasaba ko uwo bashinze kurongora umugambwe ubu kwitura ubushikiranganje bubajejwe ubu barekurirwe gutunganya amanama y'urwego rw'ibiro bikuru vya CNL. Umunyababanga mukuru w'umugambwe CNL agatorwa sawe kabona ko ivyatangajwe nabo bavuga ko bahoze mu buryo bujejwe ibibazo vya politiki umugambwe atagitangaza kirimwo, kabashimangira ko ataburenganzira abo bantu bari bafise bwo gukura umukuru w'umugambwe bagaha umunyamabanga mukuru umugambwe amabanga mfata kibanza. Simo Bizimungu akabakiriza kudaharanira inyungu z'umugambwe ahubwo izabo ubwabo, kabahamagarira abanywanyi ba CNL kuguma abafatanye mu nda muri ibi bihe bitoroshe. Agatorwa asa nawe tubabwire ko yo badashigikiye akarwika abo bantu kuko buri wese n'uruhande rw'iyo bagiye barakura umwe wese mu burongozi. Ese ubwo muracibuka ya nkuru y'ikinyugunyugu co kuri bije kigurwa miliyoni 13 n'ibice 5? Dore indi nkuru hano nayo ntimuyicikwe. Muri komine Matongo mu ntara ya Kayanza ngo bazokoresha amafaranga y'amarundi angana n'imiliyaridi 87 n'imiliyoni 200 muri uno mwaka. Ari ibintu bitatu rero tukomenya kuri iyo noti. Umwe mu migambi washizwe imbere n'iyo komine no gushiraho urubuga rwo kungurukana bumenyi site web bikazotwara amarundi angana n'imiliyoni 540 z'amarundi. Ntagahomera bunwa. Amafaranga biragoye kumenya iyo azova kuko iyo komine itegekanya kwinjiza yangana n'imiliyoni 619 gusa. Ayazosohoka akaba ari incuro 140 ayazokwinjira. Ivyo biharuro biri mu itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka 2023 ushira 2024. Akaba kwibaza nimba leta ari bizoca ihereza ayo mafaranga komine Matongo. Indi migambi rero komine Matongo tegekanya ku co kimwe n'inoti izotwara. Abantu batandukanye ntibabimenye gusa bakibona ivyayo mahera bavuze ko ari gahamera bunwa. Uravye ko Uburundi buzokoresha bije itari nini ya cane.
Yandi makuru havugwa i Bujumbura abantu bose bari barihagiye ibi bibanza vyegukira itongo ry'ishure ryahoze ryitwa Antene ubu rikaba ryitwa Star bazindutse basambura ivyo bari barahubatse ivyo babikoze nyuma y'imisi mike hakozwe urugendo rw'umushikiranganje w'inyubakwa ari kumwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu aho batanze itegeko ry'uko abayagiye ivyo bibanza bo bivamwo. Nayo kuri page Burundi nayo yashize ahabona urutonde rw'abazokora ikibazo cyo kwandika mu bari basavye akazi ku maposte akurikira: responsable en production animale, responsable en ingénierie industrielle et mécanique, responsable analyse financière, responsable comptable ndetse n'umwanya wa chauffeur. Page kabimenyesha ko ico kibazo kizokorwa ku wa gatanu igenekezo rya 18 Myandagaro Gitega kuva isaha 3 za gatondo. Yandi makuru ng'ibiciro vy'amafi vyaragabanutse bimwe biboneka mu isoko nkuru y'Amakamba. Ikiro c'indagara nziza cahura ku bihumbi 70 y'amafaranga y'amarundi ubu kiri ku bihumbi 40 vy'amarundi, gizohora ku bihumbi 60 bukiri ku kiro cazo kigurwa ibihumbi 32 vy'amarundi. Mikeke nayo yahora yandirwa ibihumbi 10 ubu bandira ibihumbi 5 ku mikeke 6 canke 5 ikuze. Kambere ni mikeke mibisi ngira hari kandi ibonekana ko izimbutse cane wegeranije nuko vyahora mu minsi iheze. Wegereye Makamba ntabure kukihereza ako gakeke. Harategekanijwe rero isekeza rigira kabiri ry'ubucanaga indwara z'ubukangwe kuva ku wa 17 gushika ku wa 22 Myandagaro 2023 nkuko vyamenyeshejwe na Olivier Nijimbere munyababanga ntayigayezwa ushikiranganje bw'amagara y'abantu mu kiganiro n'abamenyesha makuru ku munsi w'ejo. Biryo sekeza rizokorwa mu ntara zose zigize igihugu ku bana bakivuka gushika ku bafise imyaka 7. Bana bafise kuva ku mezi 6 gushika ku myaka 5 nabo kabazohabwa ama ya vitamine A. Byo rero vyavugaga mu gisata c'amagara y'abantu. Ndagusaba kugira aho vyonde kuri subscribe canke s'abone kandi kwengurukire cyane ko abandanije kubana natwe muri uyu munsi nuko dusozereye aya makuru. Ntuzocikwe n'andi yose tuzoshikiriza kuri imbodesha kure. Saba kugira ufyonde kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyondako. Imana bahezagire.